Burya hari akantu ndumvise kavuga ngo ati ngo ukuri guciye mu ziko ntigusha. Ati mwiriwe mwake ndagarutse akazina banyitwa imbere Diodone kariwe kwicana Diodone ND uri mushasha ntubagire kugira subscribe like comment utari mushasha naho gira partage kugira mugenzi wawe ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi nahanyene. Ubwa mbere na mbere ngomba gusaba imbabazi ku muntu ariko araraba iyi video kubera iyi video yari itegerezwa kuba yarasohoce ku minsi 5 irenganye mugari ntivyakunze ndarafatiriwe n'ubuzi maze mfatirwa n'ibi bintu biri imbere yanje navyo nta bindi ni One African Investment Fund ivyo tugiye kuyagako. Rero video vyomfasha ugize comment ngaho hasi au ufise ikintu ugomba kumbwira au ikintu wewe uzi jewe ntavuze au ntamenya vyomfasha bigafasha maze n'uwundi muntu ari ngaho azakora iyi video. Ego mwamugize neza kandi ndagusaba ko uraba iyi video guhera ku mwanzo kushika kumwisho kubera tuza kuyaga byinshi. Mugano bwa mbere na mbere ngomba ko umuntu wese yomenya niki kintu utaragura umutahe uko ni kone wobigenza ugenda kuri One African Investment hanyuma ukagira download y'intuze yi application Investor Act Commitment Form. Urumva umaze kuronka igipapuro ibintu bisabwa nta bindi ni kugira wire transfer kuri bank hanyuma ukagira photocopy ya ID yawe passport maze ni picture yawe isura yawe kugira bashobore kumenya uwo muntu aguze imitahe ninde. Mugani hinge nanje ndakubwire impamvu iyi video ndayikora. Umaze kuraba video bene maze gukora urumva uramaze kumenya iyi video impamvu ndayisohoye nuko bimeze. Je ndaraguze imitahe araheze ngira nk'ukwezi sinzi yaho indwi zitatu ko nuko ndaraguze imitahe hanyuma barampa ikintu zenya ikidodo aho signature ndizera yuko ibintu bimeze fresh ko nanje imitahe ndayifise nzogenda gusa mvuga bati bega ni munyereke vya bintu byanje aho biri ndabingene bimeze niko ndabifata mu ako kanya mugani mu nyuma mbona amahera yagaruce muri bank. Amahera yamaze kugaruka muri bank ndarimaze kumva Fablice ayivuga ngo ati muri Australia amahera aho abantu bariko baragura imitahe ntibikunda ko amahera bayaronka ahubwo acasubira inyuma kubera ngo bijanye n'ama sanction. Urumva nico kintu uravye video guhera ku mwanzo gushika kumwisho turaza kubiyagako hanyuma ukuri tukumenya. Hanyuma rero maze kuyibona ivyo bintu nta bundi buryo ndagize atari guhamagara abashobora kubimfashamwo ndababaza uko nuko bambwira ngo ati hubwo subira ubigenze uko hanyuma ibintu bigende neza. Mugane hari utubazo nanje ndaciye ndibaza kubera ndaringira burya bamaze kumpa ikidodo cerekana yuko bayabonye amahera kandi babonye n'imitahe ndaguze bampaye ico kidodo aho ijo signature ya manager decision manager. Urumva ndaringira bamaze kuyaronka ayo mahera mugane sikone byari biri urumva ko nakabazo jewe ndifitiye. Hanyuma bimaze kugenda uko ndaciye ngenda kuraba kuri account yanje aho kuri transaction y'amahera ndarungice ndabe ingene vyagenze kubera iki yagaruce bimbwira ngo ati ngo burya ngo IBIN number nako kandi tutaza kukayaga IBIN number ngo ati ntibigwanye niyo kuri receipt hamwe naho amahera abagiye. Rero ivyo ndarabiravye mbona birahwana rero sinzi gituma amahera yagaruce uko nuko mugani jewe sindacitse intege ahubwo kugura imitahe aho ku investinga mu Burundi n'ibintu nishimo je ndifitiye. Urumva ni impaka nibi vyashe tuzorondera ubundi buryo tubigenze neza kuko nabo bariko bararondera ubundi buryo kugira bafasha abantu bagomba ku investinga uko nuko. Rero ndaciye mfata uwo mugambi wo kugura iyindi mitahe mugani ndamajije kuyaga n'abantu ngira batatu bane batanu bose ndababaza ibibazo vya IBIN number hamwe n'ingene ndoshobora kurungika ya mahera mu madolari uko nuko bace bambwira ngo ca muri CRDB. Urumva CRDB ni bank itandukanye na Bankobu mugani yo IBIN number urumva Bankobu irayifise mugani CRDB ndarababajije bavuga nabo nyene ntayo bazi kugira menye ukuri aho kuri CRDB nta ntuzenya IB number bampaye mugani hari igipapuro bigeze kumpa bwa mbere ndarungice ndaguze imitaho bwa mbere yone yari ifishe iyo IB number byose ndaza kubishira ngaho muraza kubiraba. Rero urumva ni ibintu vyagiye biranyuranywa aho je ntagenda tahura ingene bimeze mugani ubu rero n'ubwa kabiri
ubu ni bwa kabiri nguze iyi mitahe ngoma ndakubwira ingene ndabigenjeje n'ingene vyifashe maze n'ibintu ndagiye ndabona aho n'ibintu ndagiye ndamenya nanje ndogomba ko wowe womenya nico gituma mvuga ngo ati nawe ni wandike ngaho muri comment ari ibintu bishasha wagiye uramenya vyo vyiza. Rero ubwa mbere na mbere tugiye kuraba ngaha na marisiti abiri mfise iy'ubwa mbere n'iy'ubwa kabiri. Rero itandukaniro rya marisiti urumva iry'ubwa mbere ryone barampaye inyandiko zibiri zitandukanye imwe mu madolari USD ahandi mu mantuze mu mafaranga mu marundi. Rero ico kintu naje caransovye kubera ngira umuntu ndagize abimfashemwo usanga yari afise ubumenyi buke mu ibi bintu vyo kurungika amahera ngira nico gituma vyagenze uku. Nabo nyene nk'ibirungika baratanga barambwira none ko ibintu bimenga biri mu marundi wayarungice mu marundi abaje ndababwira ngo ati je burya ndayarungice mu madolari sinzi na je wigituma ibi bintu bimeze uko. Rero ingorane ngiro y'ubwa mbere urumva ni kuba amahera yabonekana mu marundi kandi nanje ndayarungice mu madolari muga iyo singorane. Rero ubwa mbere aho ndarungice hari muri bankobu nkoresheje igipapuro bampaye ndakibereka ngaho nkoresheje ico gipapuro bampaye nico ca bankobu nicone barabiye ko aho amahera bagomba kuyarungika. Rero ndayarungice urumva hariho IB number iyo IB number urumva ni namba zirezire nyene amahera agiye gushika uko nuko. Rero bamaze kuyarungika akagaruka baci bavuga ngo ati ngwiyo IB number itandukanye naho mahera bayarungice. Rero nico gituma ayo mahera yaciye agaruka. Mugani nanje nkaca ndibuka yuko Fablice yavuze ngo ati burya hariho ibigo bimwe amahera ashobora kugaruka. Mugani yavuze muri Australia sindarinzi no muri Amerika ko vyoba urumva vyarabaye. Hanyuma nanje ndahamagara ndabaje ndatohoza kugira ibintu ndabitahure menya ngene ibintu bimeze vyifashe ko nuko. Mugani baciye bambwira ubundi buryo bwo kurungika amahera mu madolari cishije muri CRDB nkuko babivuga ni banki yo muri Tanzania. Rero umuntu yaciye amfasha mu ibi vya kabiri n'uwundi muntu. Rero wundi muntu nawe nyene ndamuhaye urupapuro rujya rwa CRDB arabiraba mugana cambura ngo ati burya ngo ntidushobora kurungika aya mahera kubera IB number ntayiriko. Kwajya igipapuro ca bankobu iriko mugani CRDB ico gipapuro bampaye ntayiriko. Rero urumva nanje ndaciye sobegwa. Hanyuma cangira hinge basi mpamagare umuntu yabimpaye ibipapuro bwa mbere ndumve ko yoyindungikira. Mpamagaye ambwira ngo ati nawe nyene ivyo bintu ntavyazi yawe yo IB number ntayo bazi ukoresheje iyo ntuze yo konti yo muri yo madolari nta bindi uko nuko. Ndahamagara maze naburya abantu bafasha ngaha muri Amerika nawe nyene ambwira ivyo bintu ntavyazi koresha intuze iyo account nyene baguhaye ya USD uko nuko. Mugani wa muntu wo kuri bank ambwira ngo ati IB number ni ngombwa ubu yifise kugira bamenye aho amahera agiye gushikira. Rero ngaho muri bank urumva biransoba nico gituma vyarashye biteba yuko iyi video ndayikora. Rero ubuhinga ndaciye bace bakoresha aho ndaciye ndababwira nimukoresha ijya IB number y'ubwa mbere ya bankobu mugani account mukoreshe iya CRDB. Urumva ni kuri receipt birandice ko mugani vyanditse muri additional information mugani IB number yanditse nyene aho mahera azobagiye. Kandi iyi receipt itandukanye niyo bampaye bwa mbere kubera iyone yanditse mu madolari nta kintu za exchange cerekana yuko ngo amahera ari mu mantuze marundi uko nuko. Aho ndaciye ntuza gatonya ndavyakira nkuko bizoshoboka kandi baragisinye ubwa mbere umuntu yari yamfashije ubwa mbere nta no ko yagisinye. Rero sinzi nivyo ko bigira mugani bavuga ngo ati ngo amahera azoba yarabonetse ngo mu kwi11 urumva azoba yaboneshe mu kwi11 nyamba azoba ari mu kigega kubera nubundi acarindiriye intuzenya decision manager signature nikidodo bambwire ko ibintu biri fresh. Urumva ndacabirindiriye ivyo bintu kw'intuzenya kabiri maze kugura iyi mitahe nkikirindiriye urumva nzobamenyesha niyo ibintu byagenda fresh aho ibintu bitagenze fresh kubera ngaha ukuri nihone kuri nta handi nahanyene. Rero nawe woca wibaza none ngo IB number niki nanje ntaco ndarinzi ndacengera kuri Google ndasearchinga ndandika IB number bimbwira ngo ati ngo ni international ubunyene ngenda bakirabe kugira simpave mvuga ibitari ivyo. Urumva IB number ni international bank account number. Urumva bitandukanye na zija Swift code. Urumva ni yindi code yaho amahera zo bagiye mu iyo bank. Rero sinzi kari kintu cha personal nyamba IB number ari personal sinzi gituma nyagipapuro iki barakimpaye kandi ari kigega kitari personal. Urumva ni kigega kitandukanye ni cy'umuntu umwe. Rero nico IB iri
IBAN. Burya hariho n'ikindi kintu Fabrice yavuze bariko barakora kugira abantu baronke uburyo bworoshe bwo kugira investment bwo kugura imitahe. Naho ni gukoresha ama Visa card. Umuntu afise app, afise simu ashobora kugenda kuri One African Investment hanyuma akagura iyo mitahe. Naraciye ibi mugani n'ivyiyumviro vyanje ndiko ndaraba ngaha kuri oneafricaninvestment.com ugiyeho hari ahantu handitse ko registration kugira ube umunyamutahe. Rero ahantu ufyonze ntushobora kuhafyonda ngo hazi ikintu na kimwe kubera hari ubugaye. Mugana amaze kuhugurura wene uko niko nagenda vyumvira amaze guhugurura aho wene nkuko bavuga ati iki kintu kiri international ni One Africa numva umuntu munyafrika wari we wese azoshobora kuri investinga nyambaba muri Nigeria nyambaba muri Congo nyambaba hehe azoshobora kuri investinga mu iki kigega. Rero urumva ivyo bintu vya Mastercard n'ivyo bindi bintu bazovyugurura ngira ngo bagomba kikigega gisamirana mu gihugu aho muri continent yose muri Afrika aho kwisi yose kugira umuntu wese wari we wese agiye kuri oneafricaninvestment.com ashobora gufyonda register hanyuma akuzuza ngaho nyene ibintu bikagenda fresh atangorana. Mugane ivyo bizotwara umwanya cari cumviro gusa canje ntubitware kure ubigumiza hafi usanga atari ivyo. Mugane urumva ibintu byose bigenze uku aya mahera kazogaruka 10 bwa kabiri umuntu azoca arindira ubwo bundi buryo bariko bararondera kugira ibintu bigende fresh. Ego ufise ishimo ryo kuba umurundi ukagomba ku investinga mu Burundi urumva uritonda kandi urarindira kandi ibintu bigenda neza. Rero hinge tuze ngaha ku mantuze ku masession. Amasession ni intuzenye iryugariro ibindi bihugu biha igihugu bivanye n'ibintu birimwo biraba mw'ico gihugu amasession. Sinzi ngene bakivuga mu Kirundi. Rero ivyugariro kubera yavuze ngo ati ngo burya gituma amahera ashobora ku reversing aho gusubira kuri mweneyo cyane muri Australia nico gihugu ndabonye yavuga ko je ndararavye sanga nyambara y'amasession ya 2015 yo mu 2015 kwa bijya vyabaye na masession muri US bashoboye kugirana kurangiza aho kuyareka kuyafuta kubera ni ibintu vyabaye mugani nyambaye masession barashizeho barayakuyeho ubu ibintu biri fresh mu buryo bwari bwo bwose nyamba ringira muri financial sector mu bintu bijanye n'amahera aho mu bintu bijangira n'imfashanyo. Ego ndarumvise umenga bavuga ngo Burundi nta mfashanyo bwakira mugane hariho ubundi buryo bw'imfashanyo hari ubwo usanga ari uburyo bumwe bavuze ngo ati ntibakira mugane ugasanga hari ubundi buryo bakicakira. Ego uko niko negenda vyumvira bashobora kugira research yawe hanyuma mukashobora kumenya ukuri aho kuri mugana ukuri kwanje nukunyene. Urumva rero amasession yo muri US yavuye kwa bijya bintu vyabaye muri 2015 n'ibintu barangije abakuyeho no muri UN ndararavye UN aho nyene baravuze ngo ati UN niho ndabonye umenga hari akantu kagasession bagize aho European Council urumva niho ndabonye umenga hari akantu bagize basubiyemwo mugana ko nyene ngo kazorangiza itariki 31 ndiko ndabiraba ngaha US Department nta kintu c'amasession ndabonye canditse ko yuko amabank adashobora gukorana n'andi mabank mu Burundi nyamba biriho nico gituma saba nako commentinga ivyo bintu hanyuma nanje nkagenda kubisoma nkabitahura aho kanyereka aho biri muri comment ni wandike ngaho muri comment hanyuma umbwire ukuri aho kuri nanje ntahure simbe mvuze ibintu bitari ivyo. Ego urumva ka video karaka ndizere yuko ubakaravye wese guhera ku mwanzo agashika ngaha andagushimira gusa ico womenya nuko ndaguze yindi mitahe ubwa kabiri si kwiyongera ahubwo ndasubiye kugura yindi mitahe kubera ubwa mbere amahera yagaruce urumva ndacarindiriye kugira bampe inyishu ikidodo cerekana yuko imitahe ndayirose mugani kibazo ndifitiye ni kumenya none kiya gipapuro bampaye cha decision manager ari cone bampaye kivuga ngo ati ndafise imitahe kandi amahera batarayatora ni kubera iki aho hari abundi buryo bazotubwira abatwereke ko umuntu amahera bayarose ibintu bimeze neza cerekana yuko afise imitahe byo bavyiza ni ibintu vyahinduka tuzobiyaka ko bitahinduce tuzorindira. Aka video karaka ndizera ko umunsi wawe wagenze neza kandi ugiye kugenda neza
ego ibihe vyiza kuri wewe, Imana iguhezagire, iduhezagire twese, ego tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.